kubonera twaramutse twakira umushikiranganje ajejwe imigenderanire n'andi makungu mbwa cyane ajejwe Afrika w'igihugu ca Arabie Saoudite yaramutse atugendera mu bisanzwe igihugu ca Arabie Saoudite ufitaniye imigenderanire myiza cyane kuva hafi 1980 gushika kuri uno munsi. Abakuru b'ibihugu bacu baravugana, ba ministre baravugana ku nkamisi yose canke buri ndwi, buri amezi abiri, buri amezi atatu. Urumva twama twavuganye ni igihugu dufitaniye imigenderanire myiza cyane gose. Turafise n'ubuserukizi Riyad mu ico gihugu, ubuserukizi bw'i Burundi n'umuambasaderi mushasha duherutse kumurungika kugira afashe kugira ngo imigenderanire yacu igume imera neza. Twavuganye ibintu byinshi na cyane bijanye n'imigenderanire hagati y'ibihugu byacu. Namubwiye yuko ubu dushira imbere abagwizatunga bova mu ico gihugu bakazana imitahe yabo ahi Burundi. Nabwiye yuko mu Burundi dusa nk'igihugu mu bijanye n'abagwizatunga bava hanze, dusa n'igihugu no kwita isugi. Igihugu no kwita isugi atabanyamahanga menshi baza imitahe yabo nkuko tubibona mu bihugu byo mu karere. Namubwiye ko ari umwanya mwiza wo gushaka kuzana imitahe y'abanyagihugu biwabo bashobore kuza kuyizana ngaha kugira ngo haboneke n'ubuzi bwinshi. Ubuzi murazi yuko ugwaruka ngaha atakazi rufise, kandi muzi yuko ugwaruka ari 65% kwijana bene gihugu bo ngaha mu Burundi. Murumva yuko habonetse abanyamahanga bazana imitahe yabo, haboneka ubuzi bwinshi, ugwaruka rukaranka akazi. Murumva yuko ico kintu coba ari kintu gikomeye cyane. Hari n'indi migambi myinshi twavuganye. Namubwiye naho duteye mu vyerekeye umugambi wo gukora ibarabara rimwe bita highway, ibarabara autoroute rimwe rinyaruka cyane rizoshobora guhuza ibisagara vyacu Bujumbura na Gitega, kuko ubu iyo tugiye Gitega muri capital politique tugira hafi amasaha 2. Mugabo twogira iryo barabara rinyaruka rimwe bita mu Congereza highway, mu Gifaransa autoroute, byoza birafata iminota 40 gusa. Mu ico gihe akazi karagenda neza. N'uwo mugambi yavuze yuko rero mu gihe twotegura neza dushaka kubashikiriza bakara yuko bashaka kudufashamwo mu minsi iri imbere. Twavuganye kandi n'ivyerekeye ivuriro bitiriye Leroy Kared muzi riri ngahi Bujumbura, risa nirishaje. Nambwiye ko atari vyiza cyane kwisura y'igihugu cabo kubona ivuriro gitirwa umwami wabo rishaje uko rimeze ubu. Naho yavuze ati twora bingene tworisubiramwo canke tukubaka irindi rishasha irishobora no kuza risumba rijya. Mugana navyo navuze yuko twotegura umugambi mwiza hanyuma tugashaka tukawushikiriza biciye mu serukizi bw'i Burundi Riyad mu gihugu ciwabo. Twavuga n'ibindi bintu cyane byo gufashanya mu mashirahamwe mpuzamakungu. Murazi ko hari ibintu bimwe musanga duhuriyeko, ibintu by'amahoro n'umutekano, haba muri za Libya, haba mu bintu bya Palestine, muri za Israel n'ahandi. Twavuganye kugira ngo tuze turagira imishimamo isa niyegeranye ko ari igihugu dusanzwe dufashanya. Nibaza yuko nanje mu misiri imbere yabimbwiye mugenzanje yuko bashobora kuntumira nkagenda kubatemberera. Nkuko mubizi muri umwuga w'imigenderanire n'andi makungu, iyo umuntu agutembereye nawe uraheza ukamutembera ukamusubiza mu ndumane. Ninagenda rero tuzoshobora gushira ku mukono mu cyo kwita mu Gifaransa makoro amwe na cyane ikijanye n'aba bigeme b'abarundi bakunda kuja mu bihugu vy'abarabu bagikondera akazi gukora mu mazu. Ugasanga bagiye bitazwe n'amategeko, badakingiwe, binyegeza, ugasanga n'ubuzima bwabo bufise ingorane cyane. Twavuganye yuko dushaka gushira ku mukono amasezerano meza atuma abo bigeme abonita mu Congereza housekeepers bogenda biciye mu mategeko, bakingiriwe biciye mu mategeko buryo naho bibaheje akazi kiwa cy'imyaka 5-4 baheze bagataha bashoboye kweganya udufaranga twabo bagataha atanumwe agize ingorane. Nico twavuze yuko ndamutse ngiye mu misiri imbere dushobora gushira ku mukono mu masezerano yotuma dukingira abakobwa bacu baje gukorayo biciye mu nzira zitarizo. Nuko rero mu camake nivyo twavuganye na mugenzanje, twumvikanye kandi ko tugiye gukora ku buryo imigenderanire yogenda yiyongera. Nkuko mubizi dufise ukuntu tuza turagerageza cyo kwita
gushiramo akabijya kugira ngo imigendanire yacu na Arabie Saoudite ishobore gutera imbere mu isi imbere, kandi murazi ko ivyo bihugu birafise uburyo bwinshi bishobora gufasha ibihugu vyacu bidaciye gusa mu bintu vya politike na diplomasi nkuko ibihugu bimwe bikunda gukora. Nuko rero mu camake ivyo twavuganye tuyaze neza, ikiganiro giheze neza, nkaba rero naje niteguriye mu misi imbere yuko umwaka uhera kuja muri ico gihugu bya dushobore gutsimbataza imigendanire yacu hagati yacu n'ico gihugu.